Turasubiye kuwa mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abadukurikira muherereye ku mugabane itandukanye y'isi, abarijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Abadukurikira muherereye ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ari muri Tanzania, turazi ko mugenda mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Mwese tukaba tubahaye ijambo. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone. Amakuru n'ibiganiro tubandanya dutohoza bize bigugirako uko dushizeko inkuru. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane haba muri politike. Amakuru yacu araza kuba ayibanda kuri izi ngingo zikurikira. Muri politike turababwira ukungene umushikiranganji Martin Ninteretse ariko aratera ubwoba umushingamateka Agathon Rwasa, aramutswa umugambwe wa CNL, umugambwe utavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD FDD, aho bivugwa ko rero abatavuga kumwe n'uyu mugambwe wa CNDD FDD babandanya gutegwa ubwoba, mbere bikaba byashikiye na Mutama Agathon Rwasa, aho ariko arategwa ubwoba n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Biravugwa ko rero Rwasa ngo yoba ariko arakorana n'imigwi y'iterabwoba, nawe yatangiye kwagirizwa, vyibonekeza ko bariko baramushaka ko ikumuhimbira ivyaha, kandi bamwe babona ko guhimbira Agathon Rwasa ivyaha bishobora kuzokwega akarambaraye ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko Agathon Rwasa arafise abanywanyi benshi bamukurikira, arafise abantu bamuri inyuma. Biboneka ko rero nibo mwagiriza ivyo vyaha bishobora kuzoba nabi cane. Navyo turaza kubabwira uko ingene umushikiranganji Martin Ninteretse w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yaciye yagiriza Agathon Rwasa ivyo gukorana n'abagwanyi mbere n'imitwe y'iterabwoba. Andi makuru rero turabashikana ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umuhari M23 wari warigize akaraha kajahe kuri ubu ngubu uriko uraraswa ko, waraye uraswa ko, na nubu uracariko uraraswa ko. Biravugwa ko benshi muri abo bagwanyi bahejeje kuhasiga agatwe. Abaciye bamenyekana ni harimwo Kapiteni Bahati Dere, kandi na koroneri nawe, harimo n'umukoroneri nawe yoba yasize agatwe, nawe ariko aravugwa muri abaciye bapfa kuri urwo rugamba rwa M23. Igisirikari ca Kongo ngo coba catunguye cane gifatanije n'ingabo za SADC. Ingabo za SADC harimo n'igisirikari c'u Burundi na Tanzania vyahise birungika bwa mbere abasirikari bo kuja gufasha igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ukungeni M23 iriko iratunda canke iriko iraterura imirambo y'abasirikari babo baciye bagwa ku rugamba. Indi nkuru nayo tuza kubabwira ko rero nukungene umukuru w'igihugu ca Uganda nayo yahejeje kwinjira muri iyi ntambara ya M23 na FARDC, ariko amakuru aravuga ko igihugu ca Uganda cagwanye ku ruhande rwa M23 muri ivyo bitero, ngaho igihugu ca Uganda carungitse indege y'igisirikari, indege y'intambara ikaja kurasa ku basirikari ba FARDC.
benshi bahasize ubuzima, abandi benshi ngo bakomeretse cyane bikomeye, bakomerekejwe n'ibisase, ibibombe vyagenda bitegwa n'iyo ndege karuhariwe y'igihugu ca Uganda. Igihugu ca Kongo coba cavuze iki kuri ico gitero ca Uganda ngaho ku basirikari ba FARDC? Vyose rero ntuzuje kure mu kanya, reka tugaruke tubirambura idonido. Aya makuru yacu reka dusubire tuyatangurire kuri iyi nkuru y'ukungeni umutama Gatogwasa ariko aragirizwa gukorana n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho, imigwi y'iterabwoba nk'uko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Maritini Ninteretse yaciye avuga ko Agwasa mu gihe yobandanya akorana vya bugufi n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho azohava yinjira ibohero canke ubuzima bwe bukazozima amazima yongo. Ivyo nivyo uyu mushikiranganje yaciye ashikiriza, ni mu gihe bivugwa ko rero izo nyeshamba za Lede Tabara FNL, inyeshamba zigwanya ubutegetsi bwa Gitega, ngo zoba arizo ziriko zirakorana vya bugufi na Agatogwasa aramutswa umugambwe wa CNL, ariko ngo biraboneka ko ari agasomborotso, ari ukwiyenza no kugira ngo barabe uko buhimbira Agatogwasa ivyaha bakamujana kumupfunga, bivanye nuko babona ko amatora ari hafi kwegereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo bazohave aribo biganza ku rubuga rwa politike bonyine, kuko babona ko umutama Agatogwasa ari umucalenja, ari wubaha guhatana cyane, ari we abahanganye n'umukandida wa CNDD FDD, kandi bikaba biboneka ko bativye Gwasa iyo tahukana intsinzi, yatahukana ibibanza bikomakomeye cyane ngaho mu matora. Amakuru ava ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aremeza ko inyeshamba za M23 zigeramiwe, kuko ngo ziriko ziraraswa ko ibisase, ibibombe, ibimodokari vy'intambara vy'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, mbere kandi n'ibikoresho vya SADC, ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za Tanzania, ingabo z'igihugu c'u Burundi, bose ngo bariko baragwanira hamwe bagwanya uyo muhari M23, umuhari wagisibije, umuhari wafashe ibice vya Kivu y'uburaruko ukabigira ivyawo, ariko nawe ukavuga ko ivyo basavye mu masezerano igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nago baciye bemeza canke babishira mu ngiro. Ivyo ngo ariko bari byo vyatumye izo ntare za Sarambwe, ko biyita intare za Sarambwe, ko zaciye zifata inzira y'imigwano, bivanye nuko ngo igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ucanse kubumviriza, kandi chance no gushira ngo mu ngiro amasezerano bagiye bapfundika ijya nino i Nairobi, muri Ethiopia, muri Angola, muri Tanzania na mu Burundi, aho hose haragiye habera amasezerano, ariko ngo igihugu ca Kongo ntikiyashire mu ngiro. Twobabwira ko kandi igihugu ca Uganda caciye kinjira mu migwano ya M23 na FARDC, kandi ngo caciye kirungika indege y'intambara yinjira mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, iriko irarasa abasirikari ba FARDC. Abasirikare b'igihugu nibo baciye baraswaho, biravugwa ko abenshi muri bo ngo bacitse amaguru, abandi
bapfuye abandi banyegeye babuzwe irengero. Biravugwa ko rero iyo ndege ngo ari karuhariwe, indege yaciye irasa abasirikari ba FARDC, bakaba basaba igihugu c'Ubugande guheba iyo nyifato baciye bagira mu kurasa ku gisirikari ca Kongo aho kurasa umuhari wa M23. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose.